Hakizimana Jean Paul Batazira Ndondo umunyagihugu yavukiye ku mutumba Gafumbe Geti zone Utahana komine Mabaye intara ya Cibitoke. Ubu abakomugwa mukuru w'intara ya Cibitoke komine Rugombo secteur Buhinyuza. Kubera gukunda igihugu n'ibikorwa yarakoze umugambi wo gutanga umuyagankuba muri secteur Buhinyuza asanzwe abamwe. Agishika muri ako karere avuga ko yasanze hameze nko mwishamba kuko hatagira umuyagankuba ntiharangurirwe n'ibikorwa by'iterambere. Araheza arabona ko bikenewe ko yozana uwo muyagankuba ashinga amapoto 27 agura n'urutsinga rw'imetero 1500 yongera ahemba abakozi ku buryo bwiwe bwite. Nasanze ari ahantu ho mwishamba cyane nta n'imihana myinshi yari ihari. Naciye niyungunganya ndakoresha imitahe yiwanje ndatuma urutsinga ahantu bita Ibukavu muri Kongo nzana imetero 1500 nca ndegera umushefu wa Regidezo aranyimira ko ashaka kumpa amatara aha hantu. Barambwira ko nshobora kuba norondera amapoto nkashinga kugira bampa amatara. Amapoto baranyitse ndayatora ngiye kuyaraba narondeye amapoto 27 ayo tuzanye dusanga ni make. Narondeye imodoka yapakira avuye kuri province kuyashikana ngaha. Imodoka yapakiye niyo nakose abene igihugu bayateruye nabo nahaye amafaranga. Abantu baje kumfasha kwimba ibinogo nabo nahembye abakozi. Abantu batira amapoto bayashinga mu binogo nabo nahembye. Bo abakozi baje kuyakora bavuye Bujumbura n'umukwe no mushefu narabarihiye hoteli nongera ndabarondana ibyo bafungura. Bamaze iminsi 5 muri hoteli ari je nda hoteli ari ndabarondera ibyo bafungura. Baratupimira amapoto hama turazana bene igihugu baradufasha kuyatira duhemba amafaranga turashira mu binogo. Hama tumaze kuyashira mu binogo batumanikira urutsinga. Bamaze kutumanikira urutsinga baradushiramo umuriro uvuye kwibarabara ushika ngaha mu kigwati. Nuko umuriro washitse twagize duharure uburyo dukoresheje dusana dukoresheje uburyo bungana ni miliyoni 27 n'amajana 5 hejuru. Uwo muyaga nkuba watumye abantu baronka ubuzi. Ubu muri ako karere hari amasalon de coiffure, amamashini asya, ububare bukanyisha n'ibindi nkuko ababikora babishingira intahe. Habaye nyene kwitanga ko uwo mugabo nyene Batazira Ndondo naho ubundi nta muyaga nkuba twari dufise ngaha muri kano karere. Hari mwishamba yatawe umutama Ndondo ni twafata turonza amatara yadukoreye neza kabisa iterambere kabisa. Ico kintu n'ukuri turagishima kuko natwe bene gihugu turorohewe kubera kuko tutakirinda gufata tuja kuja 8 kandi haratubera kure nk'umutama kaza gafise umwana atuma byaca bimugora atakibasha kushobora kwikorera ngo aje kuja 8 guhurizayo. Ariko ubunye arashobora kutwandarana akatuzana aha ni hafi niyo kuyasisi amamashini aruzuyeyo kubera umuyaga nkuba wamaze gushikayo. Icyanye ngo maze kuronka akazi cyambere abandi ndashima ko abantu bose akazi bari muri utaraza ngaha nta kazi nari mfise akora tagisi ico gihe ubu ndavamwe ndaronka akazi ndashima ko narose akazi. Sabo gusa n'abanyeshure ngo barahatoreye akoyokwe umwimbu urongerekana kuko bashoboye kwiga mwijoro. No kuvuga tutararonka umuyaga nkuba ntabwo twiga neza kuko twarabura ukuntu dushobora kwiga ijoro. Ku murango umuntu arabafatiriwe n'udukorwa ariko urose akanya mu ijoro baraba wo kwiga. Rero tutarose uburyo bwo kuba twokwigira ahantu habona umva kari ngorane. Rero tumaze kuba turose ayo matara twarashoboye kugira umwimbu ukwiriye. Birasumbya kuruta aho tutari dufise amatara. Ndonda kuyagashima natwe bw'abanyagihugu turamwishimira ko yadukoreye ikintu cyiza. Naho biruko abo banyagihugu bavuga ko uwo muyaga nkuba ari muke bigatuma ibikorwa bimwe bimwe bitagenda neza. Bagasaba Regidezo kongereza uwo muyaga nkuba.
bashaka bongereza amapoto kandi uyu mucanwa babongereze kuko ni mubi urabona nkaho ku ya gatandatu hariyo tarasi hamwe na jidetse yodufasha ijya tarasi forujya rutsinga rukaza rugahwana n'uwo ngiraho ho tworonka umucanga abanyagihugu rero bifuza umucanwa kubi bashaka amapoto kubona amabarabara aciye bashingiye ko amapoto aha bama badutoteza ngo turarahuranira ubwo butsinga bwo hejuru bugenda buyerera buhapfe kugira ngo umwe wese yigurire konteri afise ahayimanika. Basaba kandi n'abandi bavuka ntara bateye imbere eka n'abandi bose babishoboye gufasha kugira ngo babandanye ibikorwa by'iterambere biheza bigateza imbere abandi. Mu ntwaro barashima uwo mugambi watumye abantu baronka ubuzi bakongera bakiteza imbere bagasaba n'abandi kubandaniriza aho Jean Paul yagejeje. Indongozi abenegihugu bareka gushiraho ndi ngaha nkenguruka ku mugambi mwiza higaho twari dufise umugwizatunga bitwa Ndondo yadukoreye igikorwa ciza cane co guha abenegihugu umuyagankuba ataca basabye. Turasaba rero n'abandi bagwizatunga kumbure bafise uburyo kuza bararaba akarorero keza ko kugira ngo baze baragura uburere kumbure uyu Ndondo yaraduhaye amatara aciye mu gisata ca regidezo hama aratanga uburyo bwiwe abenegihugu bararonkeraho ni kuvuga ko yakoze igikorwa umwenegihugu atari umwe n'umwe yari kubishobora. Turamukengurukira rero ku bwiza yagize navuga uti Imana izobandanye muhezagira hama tugakenguruka twongera gusaba leta kwibi byiza uyu mugwizatunga yadukoreye ko mufata mu mugongo. Mwamenya ko inzu zirenga 2,000 arizo zaronse umuyagankuba ku nguvu n'uburyo bwa Hakizimana Jean Paul batazira Ndondo.